urwo rugendo icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka yagize mu ntara ya Cankuzo ku magenekerezo ya 9 na 10 ntwarante uno mwaka, yaraboneyeho kandi akaryo ko kwifadikanya n'abenegihugu mu bikorwa vy'iterambere rusangi. Aha twovuga nk'ibikorwa vyo gusibura ibarabara rihuza amakomine ya Cankuzo na Mishiha. Nyakubahwa Denise Ndadaye yararose kandi akaryo ko kwifadikanya n'abenegihugu bo muri komine Mishiha mu bikorwa vyo kwegereza amabuye n'umusenyi ahariko hubakwa ibitaro vy'iyo komine. Ivyo bitaro bikaba bizopfunyiriza urugendo abakitswe n'amagara bahora bafata ingendo ndende baja kwivuriza mu bitaro vyo muri komine Gisagara canke mu Cankuzo. Mu gutera intege abenegihugu b'imishiha, icegera ca mbere c'umukuru w'inama nkenguzamateka akaba yabaterereye imifuko 50 y'isima kugira ngo isahirize mu bikorwa vyo kubaka ivyo bitaro. Mu gusozera urugendo rwiwe mu ntara ya Cankuzo, Nyakubahwa Denise Ndadaye yaragendeye ibiro bijejwe gutororokanya amakori n'amatagisi OBR biri ku mupaka intara ya Cankuzo ihana n'igihugu ca Tanzania kugira ngo yirabire ingene abadandaza bo muri ico gihugu n'abo mu Burundi batunganirizwa mu kwinjiza no gusohora ibidandazwa vyabo, yongera amenye n'ibibazo bitandukanye abakozi baho bafise.